mwaribagiye ikintu cyitwa kizimyamwoto, mwaribagiye kizimyamwoto kubera ko hari ikiguzi mwategerezwa gutanga kuri iryo kosa ryabaye. Aha tuba twaragiye hamwe, tuba twarishize hamwe kugira ngo tugure nka kizimyamwoto 2 cyangwa 3. Abazoba bajejwe akazi ka leta bazocungwa ijisho n'abanyagihugu kugira ngo bakorane ubwira akazi bajejwe. Itunga rya leta ntirisesagurwe canke ngo rinyuruzwe. Uwuzokorakora mu itunga ry'igihugu, uwuzorisesagura azobahemukiye abanyagihugu, azobahemukiye Uburundi bushasha, nawe abanyagihugu ntibazomubabarira. Mwaramutse. Iyi soko y'Ingozi yarayihiye, yampaye kuguma niyumvira igituma CNDD-FDD ishobora kuba ari leta ikwiye, atari akagrupe, atari akagwiki kabarobere, bakaba baba mu gihugu kitagiramo kizimyamoto. Kuko ego nivyo hari ko isoko itakingiwe, hariho ko hagira ikintu kiyiturira yaba umwansi yaba umudede. Mugabe kibazo kubera iki rishobora kurenga atakizimyamoto irahaseruka vraiment? Ivyo bintu bishoboka gute? Wo bisigura gute? Isoko iri nko mu gisagara ca Ngozi, atari isoko uvuga ngo iri nka hantu icendajuru. Bishoboka gute ngo ntihabe hari ikintu ca kizimyamoto kiri hafi citeguye? Eske ntavyo bafise? Eske babasinziriye? Eske nta sansi bifise ukuntu isoko ihera ikaringitira igaherengetera atakizimyamoto? Je mbona iyo habaye accident y'imodoka, ari accident gusa abantu babibagonganye, haza police, hagakwirikira ambulance, hagakwirikira kizimyamoto, biza bigerekanye ari 3, ordre ishobora guhinduka. Mugabo bose baraza, police ubwo batohoza ivyo vyagenze, enquête, ambulance rako ko wakometse imutware iginuze kizimyamoto kiba kiri ico kwita standby, mu gihe par hasard ko tubona mu movie umuro wadutse bacawuzimya imodoka zibiri zigonganye. S'il vous plaît, habaye nako sinagakeyi kizimyamoto yasohotse. None bishobora gute ngo isoko iherengetere abantu bakomunike, Chimamanda bimenye, Pasike babimenye, Semana bimenye, undi muntu Belgique babimenye, abanyagihugu bo mu gihugu bose babimenye, mugabo kizimyamoto na civil defense itarabimenya? Ivyo bintu umuntu yobisigura gute? I don't understand. Sinzi abadede musigura musama excuse nsigurira iyo fenomene. Okay, sigura iyo fenomene yuko abansi b'u Burundi baza kwatura amasoko mugabo ntimugira n'amazi yo kuyazimya mu gihugu, muvuga ko musamazi mushora no muri Belgique, mujana gushora muri Saudi Arabia. Bishobora gute ngo ntimufise kizimyamoto? Abo muwa mutazisano cyane nkwe ko jewe nakunze kuvuga kuri abantu zeye cortege ya Neva, cortege umugore wiwe, cortege ya Ndabirabe, cortege ya Bogumestre, cortege ya Mustantere, cortege ya Ombudsman, cortege umudede, buri mudede afise cortege irimwo fleet imodoka, irimwo abapolisi, irimwo inkoho, bijya bikoresho, bajya abantu zijya resources zikingiye abantu bimbura kimazi, muzishira mu maresources mukagura kizimyamoto. Ndabirabe arashaje, Ndabiravuga ibintu nonsense muri parlement, ujya bamurasha kavaho. Isi niyo gume bandanya uburekire bwo wabuhomvye hagati y'isoko ya Ngozi na Ndabirabe. Uburundi n'igihe cyo wagihomvye hamwe bamuhitanye iyo cortege. Mugabo kandi ndabibaza eske iyo cortege bafise iyo sekita bafise nukubera umutekano wabo cyane no kwirata ngo dora abantu bankikuje. Je ndaza ko kwirata Uburundi ko munavuga ngo muri mu mahoro n'umutekano mwaragifashe, abanyagihugu baradukunda 100%. Ninde yo barasa umunyagihugu? Umupresident akumwa n'abanyagihugu agenda yiyambariye ishati nibutura. Nkuru nziza muribuka igihe yari populaire, yagenda gukina umupira mu bandi nta vyo makortege, aja kunyugwago mu banyagihugu bisanzwe. Umunyagihugu ari populaire, umupresident populaire, nagenda ari yikikikuje n'abasirikare indiri n'indiri nkuko umenga agiye ku rugamba. So ivyo bintu donc abo badede bari ku butegetsi bari mu batu bari nibo batembeje igihugu, nibo batuma igihugu kitafita ibintu vyangombwa vyose akavyihereza ko. Muri ivyo je nafuje iyo ya cortege irarenze. Bo je nagiye kuraba kuko jewe ndabona iziya V8 baneva bagenderamo ibe yayo ibihumbi 100 vy'amadolari isanzwe pana ijya ziri blende burya ntazogira umuntu azopima. Okay.
ziba ziri blende ntuzogure ntuzeye V8 ahantu ngo uje uvuga ngo naje ngenda muri V8 kwa Neva ziba ziri blende okay bo itari blende ushe gusanga bona bagiye ngaha niko intende kugira ndanumvirize ntuzeye fire engine ya kizimya moto ibiri ku madolari abayabaye kumbore adashika miliyoni dantoreka okay kizimya moto ufise umuriyoni uguma kizimya moto nziza cyane umuriyoni kizimya moto nziza igezweho hanyuma zijya ntuzeye dufate cortege ya Neva je na sinzi ko mumbire imodoka ziba zirimo habarimo omo imodoka imwe iri blende iyagenderamo okay umenga kesha gayi Toyota Land Cruiser mugabo kiri blende hanyuma agaciga n'izindi SUV zishika 10 zishika 20 zimukikuje kumena zo nyene harimo n'iri blende kumbure hakabamwo ajya ama pickup truck zijya modoka zimeze nk'umuvango no kamyonete mu pickup truck hakabamwo police murazibona motakede ya police hamwe n'amamoto azimvye cyane hakabamwo nkaza ambulance nako ambulance kamwe mugomba kumuherekeza ko nushaka ko president agize ikibazo mutuma ko ambulance iri gutwara undi mu nyagihugu hariya urumva hakabamwo security abantu ba security nyine nanjye nakumva afite bikoho n'ibindi bintu bikomakomeye apareza communication zizimvye cyane uwo ni Neva hanyuma umugore kuma kagira yindi ndabera bakagira yindi kumburiza kaza nkizo muganda zo nyene ziri bloated ziri inflated zirengeye izumuntu hakeneye mu gihugu kiri mu mutekano ko mu Vurodite ya so ufashe imodoka zonyine gusa calculation yabonye yuko ari nk'ibihumbi miliyoni 2 gishika miliyoni 5 bivanye n'imodoka uko zingana bivanye kandi niba ziri blende zitari blende n'iziri blende uko zingana donc entre 2 millions et 5 millions nukuvuga harimo bizamyoto bibiri bishira 5 canke bishira 5 bishira 8 gutyo bizamyoto bishoye gukwira province zose nukuvuga ufashe abo bahizi ijya security detail yabo kayigabanya na moitié dufate niba Neva afise imodoka 10 ziri nyuma yiwe ukashikira 5 kineze ko tubazi kwiye I don't know man I don't know sindi bamwe mu ntamba no kwedekarara kandi iyo leta itatani kibase no gituma bihata ku mutekano wa nkukumenga bavuyeho Burundi bwo ko avanza abo gwa bwavanje neza cyane okay so urumva imodoka zonyene iyo ziri bashizemo iziri blende niba zishika 3 hoho urumva tuvuga miliyoni 5 zirenga miliyoni 10 zishimiyoni 10 nukuvuga harimo vyazi moto birenga 10 washobora kugura juste ku mamodoka abakinkije Neva n'umugore cyangwa umugore wiwe ande kuvuga ntuzeye motakedi mu kuvuga ntuzeye mutango kandi cortege imwe donc nkigiye bishitse Neva kaja mu Kayanza hanyuma inyuma yiwe hakaza ntuzeye ndabirabe inyuma yiwe hakaza ndakugarika umukuru w'inama nkenguza amateka n'anshamwe inyuma yiwe hakaza umukuru w'umugambwe abantu bane so far nawe zingene akurikirana muri order hanyuma umugore we kumbure yanyangiye yifitiye imodoka ziwe yigo arakurikira president dufate kumbure ko bagiye kumwe umuntu konse ntashizemo cyane nawe yagiye mu zindi mission hari ya kuri aeroport gutora ubushimwe hari ya muri Amerika hanyuma undi kandi ninde gouverneur de province afise cortege ombudswoman afise cortege c'est pas ba ministre afise cortege dozo cortege uziterateranije ndakubwiye yuko usanga uguze bizima moto hamwe bibura nico bikora mu Burundi okay bo aho rose nashizemwo imishahara bajya polisi bose ya security bose bon kumbure bo n'ubundi baba bahembwa niyo bakoze niyo batakoze umugabo encore une fois urumva ko haba hariho iyo force spéciale vya bigoriye vya Mobutu kumbure bahembwa yarenze ayabandi bwa protege umuhizi atawimbura kimaze nushizemwo imodoka zinywa petrole mu gihugu kikinye petrole kandi ubona ko Neva yama iya ngingozi uzi kuzunguruka Uburundi bwose ngo gushikiza mu staneri for goodness sake uje gushikiza mu staneri for what bijyano birasesema namuzaye gushikiza mu staneri umushikiriza for what umushikiriza koma utagiyo ni ndaba mu staneri akora akazi bintu vyade vyukoma arondera ikintu cyo konona amafaranga ntibishoboka ono muzi twibuka Neva hegeje twibuka nkuru nziza no muzi twibuka umunsi wari wigete umunsi wari ivoka umunsi de bagiye kugurira ibomba hariya tugiye kuraba mudanaza arimo imisundo tugiye kuraba mudanaza yateye amavuka 3 ibintu vy'amafuti vyinshi bakama mu déplacement bijya nukonona kuko kandi zimodoka burya zitwara umwanya muto bakaziramplacer bakazigira maintenance aho sindiko ndavuga amafuite kuko abo badede asha kugenda imodoka yoguze
yotanga 100 akavuga ko yaguze 200 canke a maintenance yotanga 100 agasanga hariho ibintu aba workshop bajya imodoka itapfuye kugira juste bajya amafaranga ngo bakiye gukora maintenance bakayicijuza 200 kiga ca leta bakayisha mu fuko wabo atangira cakozwe ibyo navyo bibaho n'ibindi vyinshi n'ibintu bita operation cost ikintu cyose yufise yuko organize ibintu aba operation cost bijyo vyononekara biki dore nabuye yuko harimo ibintu vyo konona ubutunzi bwa leta mu badede bakora bituma babura ibintu novuga do base harimo justement nk'ibintu vyo kuzima umuriro mu gihugu kibamo imiringana gutyo biboneka ko nta busenya babushiramo nta busenya mu bushira mu vy'ukuri iyo discussion yone banaka bayitora iyo discussion out of question man iyo disco nta no kwirwa murayizana ngaha ikibazo kihari witurira peu importe witurira wese nuko mwamuhaye opportunité kwiturira ou bien nta sécurité mwashizeho kamera zigwa ngahe mu bantu kamera zigwa ngahe ni modoka nk'ifite dashboard kamera ngaha ifite bateri ishobora kujya ku bateri risanzwe uconnecta kuri volte zitanu 5 volte ntabwo gisaba volte nini zimeze zose amabateri ashobora kumara umwaka imyaka 2 muri iki gihe battery technology yarateye imbere ikamera ishobora kumadika ahantu kaba gafite n'ufite magnet emotion kumadika kwibati kakaraba ibintu biri ko iruhande yawe ivyo bintu binanira gute ariko nashaka kuvuga ko no munsi kiziba moto bishaka gute ngo inzu ishe iherengetere kiza moto itarahagera how mwaribagiye ikintu cyitwa kizimya mwoto mwaribagiye kizimya mwoto kubera ko hari kiguzi mwategerezwa gutanga kuri iryo kosa ryabaye iyo si leta mu byukuri iyo si leta ndabisubiremo iyo si leta nakantu kakagwe kabajambazi batafise ico bari ko barakora nta kuntu ushaka kugira leta itagira kizimya moto amasoko yose agasha l'un après l'autre atakizimya moto yarengutse that's not a state ibujumbura igihe ngwisha novuze ngo u Rwanda rwarungitse ka helicopter namebwe mwarabazana umugura ka helicopter ko kuzimya umuriro helicopter ne nubwo mufata diaspora bangahe mukabakumvikana ndashaka kukabagurana mukazoza maraga kakeye helicopter igiti kekare kutegeza bamara sokazi kintu kizimvye c'est pas grave man tugurishije nimba never fise V8 8 ndakugurika V8 9 undi V8 ugurishije muwate ko boguma bayideplace ntaco hinduka wose aguze helicopter 5 zimwe umuriro vizamoto 5 buri province ikaba ifise kizamoto ifise helicopter ifise vyangombwa très simple just nuvuga kuna badede na kuraba muri Congo ndaja gukora video cyane nayikoze cyenzo ndaka nayisoye sinzi genzori aho nanga ari kuvuga ko muri Sud Kivu Nord Kivu Bukavu Goma bari kubarubaka amabarabara bari gukora infrastructure sinzo nambwiye ngo hari ubwo ubwato bari kwerekana buri muri Lake Kivu ngo ndabona en une année nous poursuivons la lutte nous poursuivons la libération mais concomitamment nous avons engagé le développement. Igihugu kiri mu ntambara aga province karongowe n'abamakizara ukumva kare wakora ibikorwa bisumvye byo Burundi ivyo birashoboka ufise igihugu gifise abaministre no kuvuga abaministre bafise ama PhD bajya bandikumana bizi yo hanze gifise aba ambassadeur mu bihugu bitandukanye bihugu bikize mu Barabu muri Chine muri Etats-Unis muri Europe donc gifise diplomatie hagije gishobora gushora ubutare n'ibindi marosusi naturel officiellement kuko neza ko AFCM 23 badashaka gushora officiellement bagomba kubicisha ahantu kandi bazicisha ikintu ku muntu hari ibintu homberamo bishoboka gute ngo igihugu nk'ico kirutwe n'aka groupe k'abarobere babaragize ibinka muri Minembwe okay anyway niyoza ko nanga taragiye inka mugabo vous voyez ce que je veux dire mwana ushaka kuvuga nta kuntu igihugu gishobora kubura utuntu very basic utuntu très basic nako ndarabakobero ngo imizigi hari ngo ntibafise scanner is that I don't know ntibafise infrared thermometer ariko hatera ingwara itera bapimisha temperature ugasanga bafise ikintu cy'igikanganyo ni cyose kugira banduza amafaranga mbega nk'uwo kwinjira hana kwaye Ebola byogenda gute
mbega muri iri soko vyogenda gute nahone mwokwita ku mwikomo. Iyi guverinoma y'abathags sinzi ukuntu muzobigenza pe, kandi jewe nobabwira yuko CNDD-FDD atamyaka myinshi isigaje kuko c'est impossible. Igihugu nje nishobora kurama, ntibishoboka ko abanyagihugu baragowe, barihanganye, bageze mu bwage gihe abantu bavuga ati this is enough as a setase. Bo sepa ibi bintu biba mu Burundi hari gihe birabukumbura babaye cyane, birababaza gose cyane gose. Birabaje yumenye ko cyo gihugu vamo kikaba kiriko kiratwagwa uku kuntu. I don't understand mu vyukuri ukuntu abadede bashobora kugenda hanze ngo bige bagirinda zihaga. Come on, kuko ngibi bintu vyo kuvuga ukumva never je banje ndahaze nshatse ibigori nshatse bagenge nshaka inyama wewe ushatse kindi twese n'abantu basanzwe bashatse inyama uri mu president uja kurata inyama gute uri umuntu ukuze nkuko hari umuntu mukiro navuga ngo nta jambo ry'injya hari umugabo mwabonye aje kuvuga jambo ry'injya umukore wiwe sijako nzokena naje ntari president ubwo mutima ubw'ubukene ubwo bw'ubukene bwo mfise uri president umukuru wa president ufite ubwo bw'ubukene gute plus ufite ubwo bw'ubukora mukaza muratangura kunyaga plus muzosanga mupfuye mukenye nkuko namevuga nk'umuntu nkuze kuraba umugore wa Habyarimana ayagorewe muri France. Kubera iki? Il faut penser aux futures générations. Ibintu by'Afrika byo kuyumvira inda zabo juste imbere yabo, c'est trop ridicule. Il faut penser aux futures générations. Mwebwe mwarabaye president murafite bibahagije, vous partez mugapartana na honneur. Iyo tubakira amamonima ba Nelson Mandela, soko Nelson Mandela afite komeye kindurabe za Cape Town, za Johannesburg, za Sandton, haramaze meza nta nazokweka ngo ijya n'ingoro ya Nelson Mandela. Na sinzi Julius Nyerere ari muri Tanzania tarasamumbwira nje ntabwo nize nuvuga ngo Julius Nyerere n'umuntu atunze cyane muri Tanzania, bariko baramwemera ko ibaba wa taifa, iwe yihata kuba baba wa taifa panda kuvuga ngo ni utagirira ni mutajiri wa taifa. Ntabwo yari kurondera ubutunzi, yakorondera kwegeranya Tanzania, asigahiseho umwashize asizeho nuzeye communauté navuga iri un peu unie. Bosinza abandi ngaho muri Afrika mwemera, mugabo nta bantu benshi bemera ngo nuko bari batunze kandi akazi kabo katari gutunga. Ntabwo uri Dangote, ntabwo uri Bill Gates, ntabwo uri Elon Musk. Akazi ko abantu batwara sukwitungisha no kuzamura igihugu, no gutwara igihugu mu mahoro, no gusiga legacy ineza canke iragi ry'ubumwe ry'umutekano. Murabona uko bavuga ngo iragi rya nkuru nziza, mbwa iragiriye nkuru nziza rafise golden opportunité d'or yo gutwara izamanda zibiri, hanyuma gaca seda bakaza bavuga ati hari umu president w'intwari yavuye muri Maki ashiraho amahoro n'umutekano acara seda. Ubu bamutumiza ko i Harvard hari commencement speech, abantu bari kwacha PhD muri doctorate, c'est pas muri political science, muri peace building, muri niho cyakora commencement speech. Aba ghost writers bari ko baramubwira zana twandika igitabo tubwira ngene vyagenze. Uyanze mission impossible sinzi ko ndagisoma, sinzi ko aragisoma. Nkuru nziza abamaze gusoma ibitabo byinshi cyane bambwira ati reka tukwandikira igitabo tubwire gusa udukuru dukengera vyagenze muri Makanya, twandika igitabo tubwire icyo ku butegetsi ingene wiyumviriye twandika igitabo. Me yaciye bivuruganga acafa nk'imbeba, nta na autopsy yakorewe yapfuye nk'akayabo. Ubu legacy we ni 2015 abarundi b'abahutu b'abatutsi bari kudeda n'abari kutabi ku butegetsi bose bayumvise bumva ko ari itariki mbi. Nugomba kuba remembered like that. Anyway, nchiye ndambulenga mvuga vyinshi, mbona nshaka kuvuga ukuntu abadede badashaka kugura utuntu do base ikintu nonga mu modoka hariho fire extinguisher, mugabo ukafite isoko zitagira fire extinguisher. Nta modoka inyuma yanjye hari fire extinguisher dude. How muzi sanzwe harimo alarm systems? How a big building itagira alarm system? Sigurira abantu, sigurira bisiguriye. Okay, mwira bukenze kuko nyene ahatagira ubukuru nyabwo hatagira iteka ntihagire nitekane, ahatagira ubukuru nyabwo ntihaboneka amajambere,